gikorane c'amasengesho categuwe n'uburongozi bw'amashengero y'Urutare mu karere k'uburaruko kagizwe n'intara za Ngozi, Kayanza, Kirundo na Muyinga. Ku munsi ugira gatatu waco catangujwe n'indirimbo z'amakorali atandukanye, kikaba cari citabwe n'abakristo bava muri zo ntara zitandukanye hamwe rero n'abandi bashitsi batandukanye. Emile Ndikumana, umwungere w'ishengero ry'Urutare mu karere k'uburaruko, yarashimiye cyane abitavye ico gikorane kuri uwo munsi ugira gatatu waco. Yamenyesheje ko intumbero y'igikorane ariyo kwigisha izo ndongozi zo mu iryo shengero ry'Urutare ibijanye n'ijambo ry'Imana, kumenyana n'abandi bo mu yandi mashengero hamwe no gusangira ijambo ry'Imana nabo. Akizera ko inyuma y'igikorane indongozi zo mu ishengero ry'Urutare zizoshobora kurangura neza igikorwa c'Imana. Nayo umukozi w'Imana Emery Ndaboroheye ari nawe yatanze insiguro y'ijambo ry'Imana, akaba yashimikiye ku majambo y'Imana aboneka mu gitabo c'imigani igihimba ca 30 ahavuga ibintu bine iyo bibaye bihindisha agashitsi isi. Yishimikije ayo majambo, Emery Ndaboroheye yavuze ko isi hindishwa agashitsi iyo umuntu yari umuja w'icaha ahindutse akaba umuntu w'intungane, akaba umwami n'umuherezi mu bwami bw'Imana. Akaba yatanze akarorero ka Sawuli aho yari umunyabyaha ariko Imana iramuhindura, arateba arahinduka aba umuntu w'intungane, akaba umuvugishwa akomeye. Emery Ndaboroheye yasabye rero abakristo ko atawo kwihutira gucira urubanza umunyavyaha, ahubwo nyabuna bamusengere ahinduke ave mu vyaha, atejo arashobora kuba umukozi w'Imana akomeye. Emery aboneraho gusaba abari mu vyaha kwegera Imana kugira ngo ibahindure babe ivyaremwe bisha. Kuri uwo munsi rero ugira gatatu w'igikorane c'amasengesho, uwo mukozi w'Imana Emery Ndaboroheye yarasengeye abakristo baraho kugira ngo Imana ibaho ubushobozi bwo kwama banesha icaha, bagendere mu nzira y'Imana.